rwana intambara nziza. Uti intambara nziza. Haleluya. Amasezerano y'Imana azoshika biciye mu ntambara nziza yo kwizera. Combat le bon combat de la foi. Amen. Abantu bamaze gucakira Yesu nimurekure. Uzobure vyose mbwa ntuzobure Yesu. Haleluya. Kuko iyo ufite Yesu ibintu byose byagiye birashobora kugaruka. Igikuru ufata Yesu. Byirabura byera ari ku ngoma. Bituga bimanuka ari ku ngoma. Batwenga bavuga ari ku ngoma. Nagenda kure yuko abantu bose nga nawe ari kuri YouTube, nawe kuri radio, nimba utinya Satani aragukengera. Ni vyiza yuko ureka gutinya Satani, ushire ivyizigiro ku Mana, umenye ubushobozi ufise bwa Yesu buri muri wewe. Ntazogutinya kubera ukomeye, azogutinya kubera Yesu ari muri wewe. Hari intsinzi wewe uzoronka ikugura umuryango abandi. Apana umuryango wawe gusa, nawe musengana n'abizera kubera wowe gusa. Haleluya. Abitegeye gufungura ashobora kubabona. Tuje mu ijambo ry'Imana. Hari amajambo adasanzwe tugiye dufungura no munsi. Amajambo nkunda kubaha n'amajambo aba yampinduye jewe, yankonze ko yamenaguye. Imana ishimwe. Nta mukwiziniye n'umwe afungura atanga ku meza byatagize gute guhonja, abanza kumviriza ko biryoshe, sivyo? Rero igihe cyose nje kubagaburira ijambo ry'Imana mba namaze kugira gute guhonja. Tuje muri Timotheo wa mbere cya gatandatu, 1 Timotheo 6. 1 Timotheo 6 kuva murongo wa 12. Soma mu wa 12. Wame ugwana intambara nziza yo kwizera. Wame ugwana intambara. Umbiriza, iyo Bibiliya ivuze ngo intambara nziza yo kwizera, hari intambara mbi yo kwizera. Mwavyumvise? Hari intambara mbi, ariko ugwana intambara nziza. Intambara mbi yo kwizera, Imana ni intervene n'abamarayika ni intervene. Ni abantu bamabiboma bagasanga bakabatanga kwagiriza Imana ngo Mana wanjanye ibintu nk'ibi, Mana wandesevye. Ariko ugwana intambara atari nziza. Amen. Cyo gituma titre y'ino nyigisho ni rwana intambara nziza. Uguti intambara nziza. Haleluya. Amasezerano y'Imana azoshika biciye mu ntambara nziza yo kwizera. Combat le bon combat de la foi. Amen. Murongo bakomeza rero. Ucakire ubugingo budashira ubwo wahamagariwe. Ucakire apana etage, apana jet privé. Ucakire iki? Abakristo no musa cakira ibigaragara gusa, ariko ucakire ubugingo. Saisir la vie éternelle. Alléluia. No musa nimba kivuga gucakira ubugingo budashira. La vie éternelle. Ucakire ubugingo budashira. Amen. Umuntu yari ngaha akaba atarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, nuvuga yuko nturafata decision yo kugira imigenderanire myiza na Yesu, ukaba icyare mugisha, akaba umwami wawe n'umukiza, utarabikora uve ngaha wabi kubikora mugabo mukubica kira. Haleluya. Abantu bamaze gucakira Yesu nimurekure. Uzobure vyose mbwa ntuzobure Yesu. Haleluya. Kuko iyo ufite Yesu ibintu byose byagiye birashobora kugaruka. Igikuru ufata Yesu, kuko Yesu ufite ubugingo budashira. Ucakiraga ubugingo budashira. Ubwo wahamagariwe ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ivyabona vyinshi. Ukwatura kwiza, vuga ukwatura kwiza. Une belle confession. Nuvuga yuko intambara nziza yo kwizera ikorekera mu kanwa. Amen. Amajambo uvuga, umuntu umwumvije navuga uzomenya ko ari mu ntambara nziza. Hari amajambo mabi ajanye n'ibigaragara. Bani shimwe. Hari amajambo ajanye na situation turimo. Ubushuhe ni bwinshi. Harashushe 30 dogre. Bega ushushe buhera ngo kuvuze gutyo. Ariko amajambo uvuga arerekana ukwizera kwawe. Haleluya. Urashobora amajambo meza uri mu bintu bisa nabi. Urashobora amajambo meza ku gihugu cyawe ubona imirongo igera hariya. Itonze irindi rigitoro. Ariko agwana intambara nziza yo kwizera.
Une belle confession imbere y'abantu. Komeza. Nzakubwiriza mu nyonga z'Imana ibeshaho vyose. No mu za Kristo Yesu. Umbiza izaba Kristo Yesu. Yashingishije intahe ukwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato. Mukwatura kwiza imbere yande? Sibiramwo imbere yande? Imbere ya Pontiyo Pilato. Sinzi ko mutahura yuko hose bavuga ngo ukwatura kwiza. Une belle confession imbere y'abantu benshi wewe gihe wemera. Icyakabiri naho Yesu yatuye neza imbere ya Ponce Pilate. Yavuze iki? Turaza kubibona. Komeza. Witondere icyagezwe. Ntugire agasembwa. Okay. Bon, ubu rero nashaka twumvise ko Yesu yagize ukwatura umeze gute? Hello? Yesu yagize ukwatura kwiza. Ninde azi ukwatura Yesu yatuye iki? Tuya muri Yohana 19. Jean 19, umurongo wa 6. Yesu yari imbere ya Pilato bashaka kumwica. Ari ukwatura kwiwe niyo ntambara nziza dushaka kwigirako. Maze abaherezi bakuru n'abagendanyi bamubonye barasemerera bati mubambe. Babambe Yesu. Komeza. Pilato arababwira ati nimuba ari mwebwe mumwishorerera mumubambe kuko jewe atagicumuro mbonye kuri we. Abayuda baramwishura bati twebwe dufise icagezwe kandi kubw'ico cagezwe akwiye gupfa. Yesu akwiye gupfa kuko yigize umwana w'Imana. Nuko Pilato yumvise iryo jambo arushiza gutinya. Asubira kwinjira mu iboma abaza Yesu ati uruwahehe. Umurongo kangahe? W'icenda. Wawuhejeje w'icenda. Ariko Yesu ntiyamwishura na rimwe. Ushaka Pilato n'umuntu bose batinya bakajugumira aramubaza ikibazo Yesu ntiyamwishura. Bitoka mugaye sivyo? Komeza umurongo w'icumi. Nuko Pilato aramubaza ati ntaco umbarira. Urashaka kutanyishura jewe? Nusi yuko mfise ububasha bwo kukurekura kandi mfise ububasha bwo kukubamba. Muyana majambo ubuzima bwawe mu kiganza. Uko niko Satani akora abesha abana b'Imana uno munsi. Akwereke ngo ubuzima bwawe ndabufise ngaha. Amen. No muri Daniel ntamwanditse kuhasoma Daniel 3:15-18 abahungu batatu Shadrach Meshach Abednego sivyo? Umwami yabwiye ati mbega nuse ko jewe ninde bakura mu kiganza canje. Rero aha rero igihe cyose Satani akubwiye gutyo niho hagaragara ukwizera kwawe. Amen. Ukwizera kwawe kuboneka igihe uri mu kigeragezo. Ndero wazaro kwizera. Ndasukwizera. Wizera iki? Sugucakira gusa, kwizera sugucakira. Ukwizera kuragura pimwa. Ukwizera kuraja ku munzane. Tuzomeye ko wizera tuwenyene wifata mu bigeragezo. Ukuntu zo kwifata mu ngorane bizotwera ko wizera. Niwagira ikibazo ugacutuka Imana. Muka yowe yambwiye ati tuka Imana yawe upfe. Inyifato yawe, inyishu zawe ziragaragaza kwizera kwawe. Pilato ambwira ati Yesu yanse kumwishura. Aturazi ko jewe nshaka kukwica. Nshaka uza bwanje shaka Yesu atinye. Haleluya. Twumve inyishu ya Yesu yamwishuye 11. Yesu aramwishura ati nta bubasha warufise kuri jewe. Mviriza, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Nta bubasha ufise kuri jewe. Akobwira umuntu amvira Yesu araboshe n'amapingu ngo nta bubasha ufise kuri jewe. Yakovuga iki Yesu? Bigaragara yarafise cyangwa ntabwo yarafise? Mu bigaragara Pilato yarafise cyangwa ntabwo yarafise? Yarafise. None kubera iki Yesu avuga ngo nta bubasha ufise kandi abona ko ufise? Kubera iki? Kubera Yesu ariko abona mu isi. Hari umuntu agira ati ndashaka kukwica. Kubera afise inkoho cyangwa imbunda yo kukwica, avuga ati ndashaka kukwica. Ariko nimba ufise amaso y'impuhwe avuga ati nta bubasha ufise. Nta bubasha ufise kuri jewe. Tu n'as aucun pouvoir. Ariko ntiyagarukiye ngaho heza pio. Shit ubuhawe buvuye hejuru. Haleluya. Ubasha umuntu agira kuri wewe ni ubasha ahabwa no mwijuru. Bashaka kushaka kukwica ariko Imana itarekuye nta ukwica.
bashasha kukwiba bakaza kukwiba ariko Imana itarekuye ko bakwiba nta numwe ashaka kukwiba uwuvize ubasha kuri wewe ni wakuremye Imana ishimwe iyi nyishu yishuye Pilato agize ubwoba kwe kushaka kunyisha gutyo bandanya ngo se pourquoi nico gituma uwakunshikirije afise icaha kirengeje uhereye aho Pilato arondera uburyo bwo kumurekura kwe cyashatse kumurekura kubera iki yagize ubwoba kubera iki kuri yumvise ko hari ubasha bumurengeye ko mwijuru Imana ishimwe Imana iradusaba kumvira abarongozi bacu umushefu wawe ku kazi umwumvire umwubahe haleluya ariko nashaka kugira amaso y'impwemu kugira mugenzi wawe tugira amaso y'impwemu amaso y'umwuka Imana ishimwe niho mara kugira amaso y'impwemu canke y'umwuka uzotahura yuko promotion iva hehe apana muri service muri conseil d'administration iva hehe iva mwijuru kugira mu Imana ivuga promotion iva mwijuru abantu bose mufise akazi ngaha mukora niba waronse akazi nubwo tonton wawe canke tantine wawe yakurondereye yaguhaye piston ni Imana yaguhaye akazi amen uwo muntu yakurondereye akazi umushimire sivyo utegeza kumushimira nje mu Imana tubwira ngo dushime sivyo ariko mu vy'imhemu uratahura yuko umuryango wose mwiza muri Yakobo cyambere 17 Jean 1 verset 17 tout don parfait ingabire yose nziza imano yose nziza ivuye he mwijuru akazi kose ufise n'imbaraga akazi k'Imana n'Imana akaguhaye Imana ishimwe yaciyagira ubwoba Pilato avyumvise agira ubwoba ati none uyu muntu n'umuntu nyabaki ashaka kugira gute ashaka kumurekura kubera ubwoba yumvise yuko Yesu ari kuri dimension Imana ishimwe haleluya tugatwiga ibintu bikomeye rero byo muri Samuel wa mbere cya 17 inkuru ya Goliath nzorinda nja mwijuru ndayigisha ko inkuru ya Goliath yerekana ubushobozi umuntu ashaka kuronka ku bintu bimurusha inkomezi ukaronka ibintu akwiye kuronka kubera kwizera ndashaka gutahura ko kwizera ari inkomezi ukwizera kurandura imisozi ukwizera guca inzira atari inzira ukwizera gushikana udoshitse haleluya ukwizera haleluya vuga ukwizera mugororotse abashiro niki n'ukwizera na ijambo ry'Imana ngo nta kintu kimwe kinezeza Imana gusumba ukwizera Hébreux 11:6 sivyo nushaka guhimbara Imana atakwizera ufise shaka usenga amasaha 50 utizera nta bushobozi nikanga Imana reka dusome ngaha rero inkuru ya Goliath murayizi narigishije kenshi ariko ari ibindi bishashira shaka ko twumva muri ino nyigisho dusome umurongo kuva murongo 8 bako tugira inkuru murayizi ya Goliath Daudi yahanganye n'umuhungu mutoya myaka 14 ahangana na Goliath yasime hafi metero 3 yari muganga afise inkomezi yigishije kugwana aza kudefia igihugu cyose cya Israel abasirikare bose binyegeje bari mu matante mahema zo murongo 8 arahagarara atera kamo ingabo z'Abisirayeli ndahagaze yaragaza atera kamo abwira ingabo za Israel nashaka mwumva ikintu kimwe icyo tukatuvuga byose no kumona Goliath uyu Goliath ni ishusho yande Satani akora atera kamo imisi yose mu gitondo no mu ijoro muzima bwawe amen atarabaza ko Satani avuga mu vyiyumviro mu bitekerezo wowe uyaza ngo niwe ukora vyiyumvira ibintu mu buzima burandambiye ahantu harambihira sigishaka kuba ngaha wowe kuriyumvira ngo ni wewe kugira Satani yoza n'amahembe namwe yo mwemerera arigira wewe aza mu vyiyumviro vyawe agutera ivyiyumviro ukibaza ngo ni wewe kumbe ni Satani akora gutera ivyiyumviro amen igihe Petero yako arashaka kubuza Yesu kuja kumusaraba Petero yoza ngo niwe mukunda ariko Yesu arabona ko atari ivyiyumviro vya Petero ari Satani akora mwongorera cyo tuba Yesu avuze ngo inyuma yanje Satani rero umufilistiya tuvuga Goliath tuvuga ni Satani Imana ishimwe komeza rero arahagarara atera kamo ingabo z'Abisirayeli ati niki cabazanye gutonda urugamba ninde kibazanye gutonda urugamba bega sindi umufilistiya namwe mukaba abaja ba Sauli
enda nimwitorere umuntu amanuke aze duhwane. Nimuzane umuntu umwe aze turwane. Ntiyashobora kundwanya akanyica tuzoba abaja banyu. Nanje ninashobora kumutsinda nkamwica, nimwebwe muzoba abaja bacu mudukorere. Amen. Uwo Mufilisitiya arongera avuga ati uyu munsi ndagaye ingabo z'Abisirayeli. Ndagaye ingabo z'Abisirayeli. Enda nimuzane umuntu twimarize twempi. Amen. Maze Sawuli n'Abisirayeli bose. Keza ngaho gatoya. Ikintu cya mbere kibabaje mu bana b'Imana uno munsi turavye ubuzima bw'abakristo muri rusange. Ninda nesha. Ni Satana nesha cyangwa n'abana b'Imana banesha. No mwishengero. Tubonye ibintu Satana akora mu isi. No mwishengero. Abana b'Imana ngene baguma barira. Ngene Satana yinjiye. Hari ubusambanyi, hari ibintu byose bitagira uko bingana, ni Satana akora bikora. Bisa nuko yanesheje, Satana akora arimoka, akora dutwenga, akora duseka. Bavyumva? Igihe natahuri inkuru ya Goliath, navuze nti sishaka yuko aje asura kunsuzugura. Asura kuntwenga. Imana ishimwe. Iyo Satana akora gutwenga, birabaza umutima w'Imana. Kuko Yesu yaduhaye ubushobozi. Luka 10:19. Luke 10:19. Ndabahaye ubushobozi. Mwabitahura? Ndabahaye abaronse ubushobozi ndashaka kubabona. Ndabahaye ubushobozi kogira gute? Kandagira. Amen. Je vous donne le pouvoir de faire quoi? Imana ishimwe ko mutanezerewe. Mwezana ubushobozi. Imitwaro yabaye myinshi. Mugenda gutya. Nje kubereka umuti. Imana ishimwe. Nje kubereka umuti. Abana b'Imana benshi n'abari ngaha benshi baratinya Satani. Yego, mvugishije ukuri. Nashaka kuvuna umunsi. Nimba warakijijwe. Nimba waracakiye ubugingo budashira. Nimba warakiye Yesu umwami n'umukiza. Ugatahura Yesu ko yicaye iburyo bwa Data. Ari hejuru y'ubushobozi bwose, autorite zose, domination zose, abaganza bose. Ugatahura ko wowe nawe wazuranywe nawe, ukicara nawe iburyo bwa Data, nukwiye kumutinya, niwe akwiye kugutinya. Oya, yarakwiye kugutinya, ariko niwe mutinya. Ndakora kuvuga inkuru kenshi yari urubumbashi, umwana umwe yagize inzozi ndakora kubisubiramo kenshi. Siko yagize inzozi abona Satani akadayimoni kagufi kaje. Amen. Arajugumira. Mu gitanda arajugumira. Adamu ijuri mubwira ngo kweri kutinya ugutinya. Mwavyumvise hari kweri ki utinya ugutinya. Satana akwiye gutinya igihe cyose abonye Yesu muri wewe. Kubera ko atagutinya, kubera utazi uriwe, utazi Yesu ari muri wewe, utazi icyo Yesu yakoze, utazi ubwiza bw'Imana, utazi ko yaneshejwe. Haleluya. Jewe nigeze kumva umuntu avuga ngo gwashanga ibintu bibango arakantu yaba ataboshwe Satani ntaboshwe barakubesha. Ndakwiye ngo raboshwe. Byataboshwe kare kwa kabaye. Ndakwiye ko aboshwe. Ahubwo ashaka kumenya ko yaboshwe nyene ugende wijaja ngo yaraboshwe. Ijambo ry'Imana bavuga ngo Satani azobohwa Yesu ntiyagaruka ku isi. Azoza kuganza imyaka 1000, iyo myaka 1000 Satani azoba ari prisonnier. Sivyo? Muri umwanya ari degemvya, vuga atari degemvya. Komo wabaye? Kweki wabaye ko idegemvya. Ubiriza ari degemvya kandi arazi icuri wakijijwe nawe nyene arazi icari ariko akora nk'uyu Goliath ashaka kubwira amajambo umutinye. Uyu ni Goliath umupagani ariko abwira ubwoko bw'Imana ingabo zose Israel bakaja mahema kwinyegeza umuntu umwe kandi bafise isezerano n'Imana ikomeye. Kweki batinya baraba ubunini bwiwe, baraba amamiskre yiwe, baraba ubushobozi bwiwe, bati nagenda ndahasiga gatwe. Amen. Nawe uri kuraba ubunini bw'ikibazo cyawe, uri kuraba imyaka umaze utarasama, imyaka umaze utaranga umugabo, imyaka umaze urondera akazi vyanka, imyaka umaze ugwaragurika vyanka kukira,
icyo kintu cyose cyakurujije ingufu ni Goliath ariko aragutera ubwoba. Haleluya. Aho twari muri kwite ya mbere twabonye yuko kugira ushobora kunesha ibibazo, haleluya, urasohoka ukava huri. Amen. Nusure kuraba imbere yawe. Dawudi yavuze ngo ndaraba imbere yanje, ndaraba iburyo mbona imisozi gusa, agaca arangamiza hejuru. Niwe arangamiza hejuru uzoronka ubushobozi bunesha icyo kibazo kiri imbere yawe. Mwese muri twebwe nga arase Goliath wiwe, hari ikintu cyakunaniye cyananiye, warasenze urisonzesha uranabivamwo. Hari na Goliath wahinduye ngo twibanire na Goliath nta kundi. Haravuga ngo iyi ngwara yanje wayigize yawe, wamaze kuyihizina ngo ni yawe, ni yanje, turagendana amaze imyaka 20 ngena nayo. Haleluya. Goliath ashaka umutinye. Amen. Nawe kura maso kuri we. Haleluya. Utahure yuko uri kumwe n'uwamuremye. Nindazi ko Satani yaremwe. Satani yaremwe nta kintu kimwe yaremye. Yaremwe nande? N'Imana yakuremye. Urumva ufite isezerano hamwe n'uwamuremye. Umviriza, ntushaka kutamutinya utaratahura ubushobozi bw'Imana. Aha twavyumvise ngene yamubwira murongo 11 rero, mwumvize murongo 11. Maze Sawuli n'Abisirayeli bose, Sawuli n'umwami wa Israeli n'abantu bose, apana abasirikare gusa, n'abanyisirayeli bose bumvise ayo majambo y'Umufilisitiya, bumvise ivyo Umufilisitiya avuga, Goliath avuga, barihebura, bagira ubwoba bwinshi. Haleluya. Abantu benshi, abakristo benshi mu ishengero barihebuye kubera ivyo bumvise. Hari ibintu bibiri bicintege, ivyo wumva n'ivyo ubona. La situation y'igihugu irashaka gutuma ugira ubwoba ukihebura. La situation y'umuryango irashaka gutuma wihebura. La situation ya compte bancaire yawe. Haleluya. Uraraba konte yawe, uraraba amafaranga asigaye, uraraba ubushomeri urimo, ugaca wihebura kubera ivyo wabonye cyangwa wumvise. Bose barihebura. Haleluya. Umurongo ndashaka some gatoya, umurongo w'8. Cha Simba 16. Wansome verse 8. Ukunyana Goliath akora niko Satani akora no musi. Umurongo w'8. Arahagarara atera kamo ingabo z'Abisirayeli. Umva Goliath yatera kamo, bandanya. Ati niki cyabazanye gutonza urugamba? Mbega sindi Umufilisitiya namwe mukababaja ba Sawuli? Enda nimwitorere umuntu amanuke aze duhwane. Simba umurongo 16 verse 16. Nuko uwo Mufilisitiya uko bukeye uko bwije akama seruka hibonekeza. Yaza kangaye Goliath mu gitondo bataravyuka inkoko niyo ngoma. Goliath ringawe ko arababwira ya majambo nyene. Amen. Kumurango bamazogira gahengwe bateye inkuru bazibagiye imbere ko baryama arabibutsa. Niko Satani akora nawe uyu munsi. Hari amadeni ufise arakwibutsa mu gitondo gira ntuvyibagire mbere kuryama agasura akakwibutsa. Mu gitondo akakwibutsa yuko uri ngumba imbere ko kuryama akakwibutsa kuri ngumba. Akakwibutsa ko atashoboye, akakwibutsa yuko muganga akubwiye ko imyaka yagwaruye imyaka yo kubaho ugira upfe. Amen. Abatari babizi rero Satani akwibutsa mu gitondo no kumugoroba. Bibaza ko bibutsa gute? Ni ivyiyumviro biza. Naho kwinana tango ntuvyumvire ni habura umuntu aza kukubaza. Nambi mbona umuntu akora shinga ntaye ngene yasamye. Aravuga ati hari abantu baba bazi ko tutarazironka abana. Akaza kwibaza ngo mbega mweza kuri bangahe? Abizi katamwana mufise. Abo rero bakoreshwa na Goliath. Goliath aca muri abo ivyiyumviro kwihebura ukumva abantu bose urabanse. Ukumva bihiwe n'isi. Kumva wofu mupfa. Kwereka vyose ni ivyiyumviro yagushizemwo utivyizigiro vyose ku Mana. Wimenye mu gitondo abo muri kwite ya mbere twabanyere Abraham yaciye yirondera umwana wiwe. Atari isezerano. Kwera ngo Imana yatevye. Ariko Imana niyemeye gutanga isezerano ku bintu bi Pilate. Imana yindiriye inzira yayo. Imana ishimwe. Rero aha harakomeye iwanje yashensurinya matin et soir, mu gitondo no ku mugoroba. Niko Satani akora.
atari babizi rero bamenye ko akora gutyo. Imana ishimwe. Paulo yandika avuga ngo rituyobewe amayeri y'abamugwanizi afite inzira nyinshi. Haleluya. Ivyo urimo vyose wama wibuka ijambo ry'Imana, wama wibuka ko Imana iri ku ngoma, Yesu ari ku ngoma. Abakiso bakunda kora ku ngoma, ari ku ngoma, yaranesheje. Haleluya. Iyo ndirimbo urayiririmba wasohoka hanze telefone gusigajiza. Yasura kuba ku ngoma. Goliath ashira ku ngoma. Mana wampevye. Urandesevye. Nagira ari ku ngoma. Yavuye ku ngoma none. Umviriza, niba ari ku ngoma, ari ku ngoma. Haleluya. Byirabura vyera ari ku ngoma. Biduga bimanuka ari ku ngoma. Batwenga bavuga ari ku ngoma. Hari biye bigoye naciyemo nkaje imbere y'Imana avuga ati Imana ndazi kuri ku ngoma. Haleluya. Nk'umusazi ndazi kuri ku ngoma. Cyo gihe nahise amadeni muri banki bashaka baguma telefona. Bashaka kumfunga ngo ntakundi muri sentare. Telefone ukayibona. Yo muri banki. Gatanga gusenga imbere kwitaba. Nitabe ndeke mvuge indimi. Cyanda bivemo. Ukaba wiyumvira ugashaka telefone hagarika kuri yumvira. Mvuga iki ko ntabesha none. Narumvije mbwira ngo ari ku ngoma. Haleluya. Ari ku ngoma. Ndabwire Yesu yari mu situation bagira mu bambe ari ku ngoma. Yesu aramufashe Imana data iri ku ngoma. Imana data ari ku ngoma, Yesu amufata baramubamba, baramukubita, baramucumita ari ku ngoma. Kubana uri mu bibazo nisinga ko atari ku ngoma. Imana ishimwe. Ari ku ngoma, ashatse arabireka afite intumbero. Nubwo bamukubise, nubwo bamubambye, nubwo bamaramaje, haciye iminsi 3 yarazutse. Yarazutse. Uzoca mu bihe bigoye, Imana izobireka ariko izogukurayo. Imana ishimwe. No munsi narara ku gitanda ariko naraye hasi. Muri Lubumbashi. Inda mu mpuzu. Igene ifite inda mu mpuzu nabwiye Imana Mana urampevye. Ndi ku ngoma. Uzohava. Kwa ndi ku ngoma. Ibihe bigoye nibisigura yuko Imana yaguhevye. Iyo bigoye Imana ikirapima ukwizera kwawe. Irakuyizera by'ukuri. Imana ikirondera ukwizera kwiza. Ibibazo byawe bitumye utuka Imana ukayivako nta kwizera kwiza ufise. Kandi ibintu byawe wari kuronka birazibigwa. Ni kujya umwana ashaka kuvuka yapfuye mu buryo bw'imhemu naho nyene hari migisha ivuka yapfuye. Nuyironke ko wayishe wewe n'amajambo uvuga. Rero ngana jana bereke ngina akomeza murongo wa 41 twumve ngene akora. Wa Mufilistia nawe aza guhura na Dawidi. Azagura na Dawidi umutwaje inkizo amutamaje imbere. Bon urumva ndafite ikibazo yakwasoma Kirundi je mari ko narabe Gifaransa ngaha. Tinashaka nanize ko abisobanuye mbwa ntacyo basobanuye mu Kirundi. Mu Gifaransa bavuze ngo le Philistin s'approcha peu à peu de David. Bisigura yuko yagenda buke azimbeba ishaka kugudokora. Ibazogira gute? Iko Satana akora. Satana azavuga ndaje sukwaza. Wocha wiruka. Satana aza buke ukiretruva ndani kera yagushikiriye. Yaje buke. Yegera Dawidi yari yaje inkuru ninde ndetse tutabivuze byose. Dawidi yaraje yabiguyemwo Imana yabiteguye yari plan y'Imana. Dawidi karakana karagira intama zase. Ico gihe bari mu ntambara hari cyo bita SMO. Service militaire obligatoire. Vuga abasore bose babatfata bakatwara ku rugamba. Nuvuga ko ba grand frère ba Dawidi ba Eliab n'abandi bafite bifuwa nibo bagenda. Ka Dawidi koko akazi kako no kuraba intama gusa. Se wiwe amutuma kugira gute? Kugemurira ba grand frère bibigangi bagiye kugwara. Agiye kubara basanga bibunze mu ihema. Ati nibiki? Kiraje igiki? Cha Goliath. Akabaraba akana gatoya. Dawidi yaramaze kubona Imana yiwe. Kuko igihe yari mu shamba, haleluya. Ijambo yabwiye Sauli ngo intare n'idubu byaraza nkavyica n'intoke zanje. Ndumwana.
natahuye rero ko ntabyishe kubera inkomezi zanjye ko nazo yarafise, nazishe kubera wewe ubushobozi bw'Imana. Njye gituma Dawudi bamwambitse ibyo bamwambika, baramwambika ibintu byose nk'inzo biki by'abantu bakoze n'ibirato bimuroka, agenda gutya arabwira ati ndababwire jewe sinanesheje idubu n'intare kubera ivyo bintu muko murama, nimba nabikoze kare numureke acha bikura byose ari baterera. Haleluya. Hariho amastrategy Imana itanga n'ama strategy isi itanga. Rero ikintu cyatangaje aho ngaha Dawudi avuga ati none habuziki grafre wiwe avuga ati karasuye kwiyemera turazi ubwibone bwaho zo gusoma igice cyose mwagira muhira chapitre 17 byose iko nababwira biranditse turazi ubwibone bwawe aho uje kwiyemera rero we agana kavutse ejo ko turakuze turagusumba wowe uje kuhokora iki. Eliyabu akora mugiye witwa Eliyabu numukuru aca mu mugongo. Haleluya. Ndakurengerera muri Yemera ngo aca mu mugongo aca bazundi ndakubarize sha kira kigabo uwo cica yorohiki. Igihe cyose wagitsinzi hari ikironka mu nyuma, hari ibintu Satani yaziritse by'iwawe, sivuga ibintu bifatika gusa n'ibintu by'imuhemo, hari ingabire impano z'iwawe Imana guhaye zugaranya ahantu ukeneye kuzitura, none uwo cica yoronka iki. Petit kazi kurabaza wewe hari uwo cica acarongora umukobwa kurongora umukobwa w'umwami sivyo vy'ununusi, cyo gihe nta demokrasi yariho, nta bara parlementaire bariho, uwaye umukwe w'umwami ufite pouvoir idasanzwe nico. Okay, reka rero turahuza ubwayi iyo ntakebwa kigarutse ngo bose cyose babariruka mu ihema bose na Eliyabu rwari rwaguriyemera n'igifuwa mu ihema, abagabo bose n'ivyangwa bigira ngaha abajifu bose ivyangwa. Dawudi nta bwanwa yarafise, karabaraba yefume munazo kwibona karabaraba gacaraba hejuru ahubwo Mana ibi bigabo byazi ko vyakebwe, bigabo byose ko birigegeza mu ihema bifise isezerano na wewe. Goliath nawe yari munini yasi inkinzo nini ku buryo inkinzo yiwe hari umuntu yagenda yifasha imbere yiwe cyo kiraza ngo bukebuke. Icyo nkunda abagabo bose bagize gute birutse. Dawidi nawe ati umukobwa w'umwami ingeze duhuza ubwayi rero yishimirije iki ubushobozi bw'Imana. Haleluya. So murongo 42 42 nuko wa Mufilisitiya abonye Dawidi aramwitegereza aramukengera kuko yarakira umwana w'umusore kandi yari inzobe y'umunyakaranga. Ana nzobe yarafise bavuga ngo belle de figure nabirabura ni beza nabonyene. Umuntu yatraduje iyo Bibiliya sinzobe. Haleluya. Iyo nzobe namuzungu agira inzobe sivyo kwara kuba twenza sivyo. Imana ishimwe. Rero aragukengera nkuko Satani agukengera. Nagenda kure yuko abantu bose ngaha n'abari kuri YouTube n'abari kuri radio nimba utinya Satani aragukengera igihe cyose umutinya aragukengera. Wewe yarazi ngo kakana nako nyene karamutinya. Imana ishimwe. Nta kintu kiryohera Satani nk'umuntu amutinya, kuko ubwoba la peur engendre la faiblesse. Ubwoba butuma ugira intege nke. Amen. Satani atinya umuntu amuhanga akamwegera. Barasenda abadayimoni ba Petero bagakemera abadayimoni y'abapfumu akavayo. Hari abahungu b'amagicien babona ibyo akora baza kubwigana. Haleluya. Abahungu basanze badakijijwe baza kwigana ba Paulo, basanze hari izina rikomeye, zina ryande rya Yesu. Umva Satani atinya y'abantu bacaza ngo mu izina rya Yesu umwende umwe Paulo avuga ayo ese babonye basha amadayimoni aravuga Paulo turamuzi bisigura turamutinya. Amen. Satani arakuzi
arakuza amadayimoni. Satani d'abord ni ari hejuru, amadayimoni ya Satani arakuza umuntu wese ngaha, ariko ntagutinya nimba umutinya. Paulo turamuzi, bisigura turamutinya. Yesu turamuzi, bisigura turamutinya ko yadukonzoye seriously. Wewe urinde tukuzi wewe kuri liste y'abantu bari wanted batumere nabi nturiko wewe urubahuze kuja mu territoire y'iwacu muzibire ntarengane. Barakubiswe biruka bari gusa, impuzu zose zirabavako. Kubera iki? Bagiye ahantu batemerewe gushika. Imana ishimwe. Rero ni vyiza yuko ureha gutinya Satani, ushira ivyizigiro ku Mana, umenye ubushobozi ufise bwa Yesu buri muri wewe. Nazo gutinya kubera ukomeye, azo gutinya kubera Yesu ari muri wewe. Imana ishimwe. Karando wayihejeje? Okay, 43. Wa Mufilisitiya abaza Dawidi ati mbega ugira ngo ndimbwa kuje kungwanya ufise inkoni? Araheza avuma Dawidi mu mazina y'Imana ziwe. Aha rero Goliath yarafashije gose Dawidi. Yamufashije cyane kubera iki? Yavumye Dawidi ku mazina y'Imana zabo. Ibi bigirwamana, sivyo? Amen. Aha yaramufashije gose. Kukumva ikibazo nikirikiri hagati yande Dawidi na Goliath. Ikibazo kibaye hagati y'Imana zaho. Haleluya. Atarambera ku murongo wa 44. Uwo Mufilisitiya abarira Dawidi ati ngwino nkubagira ibisiga vyo mu kirere n'ibikoko vyo mw'ishamba. Bane majambo ngenda kwice. Abwira nde Dawidi kandi biravye yo mwica. Hari ingwara ushobora kufise yo kwica. Bigaragara ko utashobora no gukira. Kubera muri wewe mese bataratora umuti wayo. Iyo nivyo kubwira bigaragara. Uyu mugabo yakobwira Dawidi ibintu bigaragara. Abantu bose bavuga ati nivyo agapetika biraheze. Ako mutegure anterema. Amen. Ariko mubibuke yuko yamuvumye ku Mana zabo. Dawidi rero acha mwishura gute? 45. Mumvirize neza 45. Dawidi yishura uwo Mufilisitiya ati uje kundwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko jewe kezaho. Wabyumvise? Dawidi akavuga amajambo turi kumwe, gira gute turi kumwe. Dawidi akavuga amajambo akomeye ngaha. Avuga ati wewe uraje uriko akubwira ivyo ufise, ariko jewe vuga ariko jewe. Haleluya. Satani ashaka koreshe inawe ibintu bigaragara. Ashaka koreshe ubwenge bwawe, ashaka koreshe diplome yawe, ashaka koreshe ubugangi bwawe, ubwiza bwawe. Amen. Ariko iyo ukoresheje ibindi umurengera ashata umutwe. Ariko jewe bandanya. Ariko jewe nje kukugwanya mw'izina ry'Uhoraho. Mw'izina ry'Uhoraho. Ye n'ingabo. Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacoko. Imana y'ingabo. Ni vyiza kwibwira Satani masengesho kabivuga ati jewe ntavyo noshobora. Ariko mwizo ahanye no munsi ntuvuga mw'izina ry'Uhoraho. No munsi tuvuga mw'izina ryande? Rya Yesu. Mw'isezerano rishasha, sivyo? Ndaje mw'izina rya Yesu. Haleluya. Bandanya. Uyu munsi Uhoraho arakugabuye mu maboko yanje. Gira nkwice nguce izosi kandi imivyimba y'ingabo z'Abafilisitiya. Gira ndayigaburira ibisiga vyo mu kirere. Mwatanguye itandukaniro hari ivyo Dawudi yamubwiye n'ivyo Goliath yavuze. Goliath yavuze ngo ndakwica, uno munsi ibisiga gira gute? Birazogira bon appétit bigufungure, sivyo? Dawudi yavuze gute? Gira nkwice ngutse izosi. Ubize hakabi ryashizeko. Guca izosi. Bandanya. Kandi imivyimba y'ingabo z'Abafilisitiya ngira ndayibagira ibisiga vyo mu kirere n'ibikoko vyo mw'ishamba kugira ngo isi yose anindira. None yishimirize iki Dawudi? Yishimije iki? Kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari Imana. Haleluya. Imenye ko mu Bisirayeli hari Imana. Kandi
iri koraniro ryose rimenye yuko uhoraho adakirisha inkota canke icumu, si inkota canke icumu, kuko intambara ari iy'uhoraho, kandi niwagira abagabure mu maboko yacu. Umviriza, hari ama victoire menshi Israel baronse bakoresheje inkota, oui ou non? Nyinshi bakoresha inkota, sivyo? Ariko ngaha avuze ikintu gikomeye, principe ikomeye, uhoraho nakoresha inkota. Nubwo ukoresha inkota, siyo nkota yaguhaye intsinzi. Siko muvyumva? Nubwo ufise inkota, urafise inkota, ariko siyo nkota yatumye uronka intsinzi. Imana yayo ashobora kuba yaciye muri iyo nkota, ariko ni ubushobozi bwayo. Haleluya. Nushobora gutahura ngene agahugu kangana nka Israel, gahangayishije isi yose, golfe yose, Persike, biya bihugu vyose la guerre de 6 jours, muzora muri YouTube mwirabe. Intambara y'iminsi 6, ibihugu bihangaye nka Egypte, indege bafise ibikoresho vyinshi, ari bagahugu kangana n'ubusa. Si inkomezi zabo, si inkota, ariko n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Rero iki ni ikintu cyo gutahura. Ushobora kuronka akazi keza, kora amashuri meza, ufite ama diplome, ni vyiza kwiga, ariko ntuzoshira ubwenge bwawe muri diplome, ntuzoshira ubwenge bwawe mu mubiri wawe, ntuzoshira ubwenge bwawe mu bwiza bwawe. Imana ishimwe. Uhoraho anesha akoresheje iki? Ubushobozi bwayo, siyo nkota. Amen. Muno munsi isi yose imenye, kuko ushobora kweza ngo Yesu ashobora kuronka ibikorera ntafise ibi, sivise inkota, sishobora kuronka. Mu gitondo nababwiye abo twari kumwe muri kwita ya mbere, ndabwira abantu bazani, mwarumvije intahe yejo ya mbere ikomeye muri Kanguka. Umuntu yasamye afise imyaka ingahe? Afise imyaka ingahe? Imyaka ingahe? 60, sivyo? Yasamye aronka umubebe afise 60 ans. Yamaze imyaka ingahe ari ngumba? Ingahe? 36. Yamaze imyaka ingahe ari yaraciye menopause? 8. Donc bisigura iki rero? Nibisigura yuko kwe utaraca ngo ntuteza kuvyara. Ushobora kuba utaraca mbwa ntuvyara, sivyo? Nimba umuntu wa 60 ashobora kuvyara, vyerekana ko ari ubushobozi bw'Imana. Ikibazo nuko abantu no munsi babona ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Tubona ubushobozi bw'Imana mu bintu bidashoboka. No twemera ko ubushobozi bw'Imana, ariko ubushobozi bw'Imana bukorera mu bintu bisanzwe. Nimba utambuka ukafisa amaguru ugatambuka, n'ubushobozi bw'Imana. Nimba wavyuse mu gitondo kati imodoka yawe ukagenda ukagaruka, n'ubuntu bw'Imana. Rero ubushobozi bw'Imana cyo gituma kenshi Imana yareka ibibazo bya tubona ubushobozi bwayo. Ariko kwegera ahantu utarindira ibibazo ngo ubone ubushobozi bw'Imana. Ubone ubushobozi bw'Imana no mu gihe bimeze neza. Nabonye abantu basenga begera Imana mu bukene, muri crise. Yesu fazida bibagiye ko sanga mu bukene yama masengesho, mu vyuma masengesho akamani ngaho imisi yose. Hagacaza décret présidentiel. Yaronse igiti. Ntaca kupupo nyene. Mugabo abamaze kwa de branche akaza mugabo wana cuisinière ashobora gucomora iko mitukura mbwa yacomoye. Canke ventilateur ashobora gucomora iko mizunguruka mugabo wacomoye. Ukabona tanguye ari muri église atanga kwandika ama message gusa. Yoni niboneye. Kumandika message muri église. Atanga gusiba, atanga kwepa, pi. Kera yo mubonye. Hari imigisha myinshi Imana twima kuko dushaka kure yayo. Imana ishimwe. Ari ibintu Imana iguhaye ubunyene uca usara mu mutwe. Kwa guca bugufi yo kubonye. Wa mutima mwiza wo ubonye. Rero kuneza yawe nugume ngaho nyene uteseke nyene. Gushika uzotahura yuko ari Imana iduza. Ari Imana igutunze. Ari Imana igushoboza. Kuko yaguyishima mu bibi no mu vyiza. Bimera neza bimera nabi. Uheza kudaheza kigwa. Haleluya. Ufise ubutunzi bwa mbere bwitwa ubugingo budashira, urabucakira ukabugumana. Imana ishimwe. Ahantu harakomeye gose haranyigishije. Reka turarero inyifato ngene zitandukanye. Ngomba kwereka Goliath aje ngene banyi bavifatamo abanyisraeli, ningene Dawudi yavifatamo. Somo 24 verset 24.
Abisirayeli bose bamubonye bacika ivutu baramuhunga. Barahunga nde? Goliath. Bamubonye bariruka, s'enfuit devant lui, bagacika ivutu. Bakagira heza 24 yaheze aha bava ngo efuse d'une grande crainte, bagira ubwoba bwinshi. 48 nuko wa Mufilisitiya atanguye kuza ngo ahure na Dawidi. Dawidi arabandanya ariruka atumbereye ingabo z'Abafilisitiya. Atumbereye he? Abasirikare baja he? Batumbera he? Mwihema. Dawidi atumbera he? Iyari. Imana ishimwe. Mbega uri kurahunga? Uri kurahunga Satani? Naho uzomuhungira kuri isi. Imana ishimwe. Ahantu honyine umuhungira ni muri Yesu. Haleluya. Warahawe ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion. Koresha ubwo bushobozi wahawe. Imana ishimwe. Rero Dawudi yari yamaze gutahura yuko inkomezi ziwe zidahagaze ku nkota, zihagaze ku Uhoraho Imana. Amen. Umurongo ukurikira adusomere umurongo wa 49 49. Maze Dawidi atuma ukuboko mu isaho yiwe. Ahageze ko bagwana, umwe afite inkota, abonaga peti gato yagira agacuma mu mutwe, ubundi afite stopito. Akantu kari mu tubuye dutanu. Ashafata kabuye kamwe, agira iki? Akura ibuye, ariteresha wa mugozi. Ayitereshe ki? Bashaka kwiyumva ibyo bintu. Wowe urugabo rwambaye n'inkinzo rufisiki, wowe ufasha kabuye ngo urubutere n'umugozi. Cyengaza ko akora bigira cyo kiratwenga cyo nyene. N'abasirikare bakora abakana kacu kfini karapfuye. Ako kabuye siko kishe Goliath. Imana ishimwe. Nubwo ari action ugira sakabuye kamwishe. Ndabereka ituma sako kamwishe. Bandanya. Akurayo ibuye ariteresha wa mugozi. Arinega uwo Mufilisitiya mu ruhanga. Bazigada gatoya. Physique, mwaze physique sivyo? Akabuye karaje kakubise ku ruhanga. Sivyo? Kaje da pression niniya. Nimba ko guta hasi wogwa gute? Ugaramye? Niko physique ivuga sivyo? Turagene yaguye rero. Arinega wa Mufilisitiya mu ruhanga, rimwiteramwo acayikubita hasi yubamye. Wese uragoto ko yaguye yubamye? Kweke yubamye kandi kaje gafite inguvu. Yaba ariko gafite inguvu yandi ko garamye. Sivyo? Yaguye yubamye kuko ari ubushobozi bw'Imana bwamukubise. Kandi agwa yubamye uvuga ati ndavyemeye, ndatsinzwe, ndarekuye. Imana ishimwe. Bwari ubushobozi bw'Imana bwatumye agwa. Haleluya. Ndababwire ibintu byose ufise Imana yaguhaye ni vyiza, ushimira Imana. Ariko ntuzose gushira ivyizigiro mu byo ufise. Ushimana kuvyo yaguhaye, ariko umenye ko atari byo bigutunze. Amafaranga yawe ashaka kudispareza. Muri 2008 harabaye crise muri Amerika. Amabanki arugara. Sivyo? Uno musi ko tuja muri monde electronique. Sivyo? Digital. Ku buryo abazungu bakavuga ngo mu myaka nk'itanu 10 bashaka ko ata biye nimwe izohaba. Amabiye ajya amafaranga mufata aveho. Ni inzira iko yategura ikibanza cyande Antikristo. Kwa Antikristo yavuze ngo hazogira igihe abatamwemera badashobora kugura no kugurisha. Sivyo? Rero nimba ibintu byose abantu bazogura bakoresha amakarte gusa. Banke irashobora kudesida wewe bagakupa iyo carte yawe. Ukagenda muri alimentation ukagura ugeze kuri kese. Hakigenda kwera ikibayi brose. Ubyumva? Rero ni byerekana iki? Nushaka gushira ivyizigiro mu butunzi bw'iwawe. Amen. Icuri n'ubushobozi bw'Imana bukugize icuri. Aha twageze ku murongo wa kangahe? 50 tugiye turangize. Uko niko Dawidi yagangahuje uwo Mufilisitiya ibuye, yateresheje umugozi akamwica, kandi
nta nkota Dawidi yari yitwaje. Nta nkota yari yitwaje. Yamunesheje nta nkota yari yitwaje. Amen. Kusoma 51. Maze Dawidi arirukanga amuhagarara hejuru. Dawidi arirukanga amuhagarara hejuru. Asumira inkota yiwe. Inkota yiwe ayimusokora mu bwubati. Aramuhohosha amuca izosi. Jerengeze nayibajije nkibibona amuhoye iki vrema yamaze kwipfira. Kubera iki? Kweke muhosheje. Kubera jewe ngene meze bonye igitangurirwa. Aho ndi hose ndaruka ndacisha. Sizi gituma. Hari gihe rero cica hamukeza ngo wacisha. Haciye nk'iminota 20 ko nako kiragira bukebuke ngo. Dawidi yazi yuko kirashobora kuba cha ravye. Hari ibibazo biraba. Hari amakrize araba. Ukibaza ngo vyaheze. Après 10 ans biragarutse. Nuguhohosha. Yahojeje niki? Inkota isigura iki mu buryo bw'imhemo? Ijambo ry'Imana. Nuko uzobona ngo wanesheje. Nuzunezego udahohosheje. Umutwe ucike. Tumarize bien bihere. Haleluya. Kandi cyo nkuna ngaha Dawidi nyakojeje inkota yiwe. Yakojeje inkota yande. Ya Goliath nyene. Ari Imana zo gutabara n'inkota z'abansi baho. Akayizikoresha nyene. Acu umutwe. Umwe yavuze ngo nzoguha inyoni n'ibisiga ariko beravuga ati n'umutwe wawe uzocika. 51. Waisomye? Maze Dawidi wayejeje 52. Maze ingabo z'Abisirayeli n'iz'Abayuda zikura hasi. Ingabo zande? Abasirayeli n'Abayuda bakura hasi kwera iki? Bari muri spectacle, bari bameze nko muri stade. Bakora ravyo kora Dawidi. Haleluya. No munsi hari abakristo baba spectateur. Bamara abandi cyo kora. Yagiye hariya yakoze ibi hagushima Imana bakugwanya. Uriyumvira abakristo bagwanya umukristo. Muraraba neza ubushobozi afise ijyana ubushobozi bwa Satani nta muntu ushobora kugira nkabijya. Abakristo bana pagani abakristo abakristo bari bakwiye kunezerwa abo bakamwankuraja. Amen. Igihe Petero agenda ku mazi Petero avuga ngo nimba ari wewe mpamagara sivyo? Petero agenda ku mazi siko inkuru murayizi. Abandi bari hehe 10? Bari he? Bagize gute? Basinziriye. Bari kwararaba. Yasaze wa muhungu washa. Agendera ku mazi. Amen. Yesu acaraza barahura yagira yibire cyamufata ukuboko sivyo? Baca bagenda ari babiri. Yesu na Petero. Bacagenda ku bwato. Bashitse abasigaye bacagira gute? Baca bafukama bose. Baramwemera. Amen. Rero abakristo bose ngaha abanyisirayeli n'ingabo bashogira iki? Maze ingabo z'Abisirayeli n'iz'Abayuda zikura hasi. Zishirugwamo hejuru. Zikinagiza Abafilisitiya. Zibashitsa igati no ku marembo y'Ekuroni. Ndagaza ikintu kimwe kweki bace baza kwiruka birukanza umwanzi kubera iki? Kubera iki? Kubera Goliath yagize gute? Yapfuye. Bisigura yuko Dawudi intsinzi yiwe yakinguye umuryango y'abandi. Bose arinjira. Hari intsinzi we uzoronka ikigura umuryango abandi. Apana umuryango wawe gusa nawe musengana n'abizera. Kubera wowe gusa. Amen. Bariruse bakoma karuru k'intsinzi kubera babona yuko baronse intsinzi. Ubwo intsinzi yaciye he? Muri Dawudi. Baje biruka bava he? Mu mahema. Aho bari binyegeje bose. Amen. 53. Turangiza. Abisirayeli baraheza bava inyuma y'Abafilisitiya. Baragaruka basahura isago zabo. Isago zabo. Haleluya. Ils pillèrent leur camp. Nuvuga yuko gupia mu buryo bw'imwe misigura iki? Goliath wawe niyamara gucika umutwe. Ivyo yaraboshe vyose uzobironka. Imana ishimwe.
ivyo arazibiye vyose uzobironka. Imana ishimwe. Hari muri nabiyangana nabo hose muri 2009 naimaze imyaka nyinshi kuva nakijije muri 93 namaze imyaka 16 mboshe kandi senga kandi nizera. Haleluya. Ariko maze gutahura kuva umwaka wa 2009 utangura mu kwezi kwa mbere ndatahura ko nakwiye gutinya uwuntinya. Imana ishimwe. Ndakura amaso kuri Goliath, ndakura amaso ku madeni, ndakura amaso ku bwenge bwanje, ndakura amaso ku jewe mbona. Shira amaso ku Mana. Ntangura ubuzima bwo gutazira Imana iminsi yose. Iminsi yose. Ko nenzi yuko ashaka kuntera iminsi yose, nandi ndamutera iminsi yose. Intambara ya mbere nziza intambara yo guhimbaza Imana. Haleluya. Gushika nayivuze ntaye ngaha kenshi ngene hageze hano Imana yangendera maze mezi mpimbaza Imana mu bukene butagira izina. Hama Imana numva impwemu yambara ati ndarungitse umuntu gutabara. Haleluya. Hugurutse refinance, huguruka na mariage. Haleluya. Imyaka 16. Ariko iyo nguma niko nidodoma mwihema, abantu bitodoma bose ari mwihema. Nimba widoga misi yose mu kwidogera akazi, widogera ubuzima, widogera ingwara, widogera ibintu bitameze neza, uba uri mwihema. Amen. Kandi iyo hema abantu benshi bapfa bagapfira mwihema. Ariko nukwiye kuba mwihema, ukwiye kuza utumbera. Imana ishimwe. Ukagira ukwizera kwiza. Amen. Ukwizera kwiza, ukwizera uvuga amajambo ajanye n'umugambi w'Imana. Ivyo Satani yaboshe vyose akabirekura. Bwana sifiwe. Hari unafisi ibintu ashaka kubohoza. Nimba ushaka kubibohoka rero duhaguruke dusenga. Abari ivyo ashaka kuza. Imana ishimwe. Komera Imana amashi kwijambo. Ikintu cyose Satani yaboshe cyaba ari gifadika, cyaba ari ikintu cy'impwemu, cyaba ikintu cy'umubiri materiel, ariko wizera. Haniniya ikintu ukeneye cyane gusumba vyose nukugira ubuzima bwo gushima. Uhangane n'ibibazo urimo. Amen. Imana ishimwe. Uvuga uti Imana uko mera kose ndashaka. Tuzi kuboko. Data uri mu ijuru, turagushima kuri ijambo. Ndakweretse umuntu wese yaje hano yumvise no jambo na jewe ndimwo. Ndashaka iri jambo riduhindure. Aho twagize ubwoba, aho twihebuye, aho twabereye mu ihema, uno munsi turashaka gusohoka mu ihema. Turashaka guhangana na Goliath. Turashaka kwatura amajambo y'ubuzima. Turashaka gushikronga ivyo wateguye. Imiryango yugaye, iyo Satani yugaye yose yuguruke. Ndagushima kuba jeune ukurabohora. Ndabona abantu b'abajene bakarabohoka. Mu izina rya Yesu. Aboshe idayimoni y'ubusambanyi ihunge mu izina rya Yesu. Impwemu y'ubwoba irekura ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Tugendere Mana. Turashaka ubushobozi bwawe. Turashaka guhinduka. Turashaka n'invema de l'intelligence. Tumenye ce qui est bon, agréable, parfait. Tumenye neza ubugombe bwawe mu izina rya Yesu. Ndatuye intsinzi. Ikintu cyose cyazanywe n'umwanzi, ivyumviro vyose bidaguhesha icubahiro turavyanze muri kano kanya. Urakoze Mana kuri Imana y'urukundo. Ndagushima kwa nuzuye ubuzima bw'amasengesho. Abantu benshi batari bagisenga ariko ubuzima bugiye guhinduka, bagiye gusenga. Ahari mwidodombo, ahari ukwihebura, habe inkomezi, habe ugushima, habe ukwizera, habe kugaragaza ubushobozi bwawe, habe ubwiza bwawe mu izina rya Yesu dusenze twizera. Amen.